ubonye umuntu afise amafaranga uvuga ngo ni ivy'isi, ngo ni amavyi ya shetani, ariko ayo mavyi ya shetani kweri tutabeshanije bateba bakikorera bagatwara mu rusengero rw'Imana. Ayo mavyi ya shetani ntanuka. Uzobona neza yuko amafaranga afise uruhara ruhambaye mu buzima bwa muntu. Abantu bose uriko urabona bariko barazunguruka muri uyu muji wa Bujumbura, Gitega, Ngozi, intara zose, buca bose guhera 11 saa 10 barondera ifaranga. Iryo faranga ntawe aritaye, barirondera ryose kugira bagiyegereze. Uragaruka kubona neza yuko amafaranga afise ubuzima bunini, adufitiye ikintu kinini mu buzima. Wewe ufise aho usenga, uze urabe umwanya wo bavuga ijambo ry'Imana, basoma Bibiliya, ntibashobora gufata Bibiliya ngo bayisomeko impapuro zibiri ziyigize icarimwe urya musomyi. Ariko urya muntu aza kuvuga ibikorwa muzoja gukora bizovamwo amafaranga, uzoca uraba agiye gusoma urabire kw'isaha yawe wambaye canke kw'iterefoni, ashobora kuvuga amatangazo iminota 40, iyo matangazo yose nayagamije amafaranga, nta kindi kintu abagamije. Mugabo ibintu vyo kuzoja mw'ijuru, kw'ishingiro ryonyene canke vyo gukora ivyaha, ntibashobora kubisigura iminota 20. Barabizi neza yuko bakabatevya bashiduka mwatwaye rya faranga. Hari n'ahantu henshi mbere ubu basoma amatangazo hagati mu miga, mu misa. Kubera iki? Iryo faranga bavuga bati hamwe ryoramuka rigiye, rizoba rigiye.